mbega iyo umuntu bamupimye amazirantoke niki kibashobora gutora ku buzima bwiwe. ChatGPT nkibaza, ariko kandi n'abaganga basari bakimura mubibona namwe yo mugiye kwivuza, haravuga ati ja ku musarani, ja ku mwanda mukuru kugira ngo utuzanire, kugira ngo dushobore gupima hari ingwara kanaka. Muhora mubibona ku bitaro apa ariyo wagupimye amaraso anapima mwanda mukuru. ChatGPT ramaze kwibaza nabaza ati mbega nayibaza ati nibiki bapimye mu mazirantoke y'umuntu babona ku buzima novuga ngo bwo muntu. Hariya yagarutse aranyishura inkuru zavuzwe cyane abanyamakuru, ni inkuru hariya mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu president w'igihugu ca Korea ya ruguru ni Kim Jong Un, aho rero ibinyamakuru byinshi byagarutse baravuga ati DNA yiwe ntishobora gusigara mu gihugu na kimwe aba yagiyemo. Kimwe rero mu bintu ashobora gupimiramo DNA byavugije cyane kuno president na amazirantoke, amazirantoke canke umwanda mukuru. Abatari bake barabivuga ati yagiye gukora ibikomeye canke akora ibisanzwe, ariko mugabo reka tubyite mu jambo rimwe, agiye ku mwanda mukuru. Umwanda mukuru wiwe usubira mu gihugu ciwe, ntabwo wigera usigara mu gihugu aba yagiyemo. Cyo kimwe na president Vladimir Putin w'igihugu c'Uburusiya nawe nuko. Tugatubwira ko rero mbega byose byatanguye gute, ariko kandi kuki bano bagabo ko ari babiri ni nawo cyane bavuga kwisi nk'abansi ba mbere ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuki batemera ko DNA zabo zisigara mu bihugu babagiyemo ahubwo bigaruka mu gihugu cabo. Yes, ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa rero harakoraniye aba leta bagera ku 26 igihugu cy'Ubushinwa, navuga ngo kirongowe rero nuno Xi Jinping yari kumwe na president Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya, ariko kandi ari kumwe na Kim Jong Un ko nako nabivuga ba Korea ya ruguru. Hari president batari bake ba Iran, abatari bake z'Ubuhindi ba Narendra Modi, ariko kandi rero abaserukira amaleta atari bake mugabo abagarutse ko cyane naba rero byitwa ko nkuko ari bose babona nko kumengo nibo basi ba mbere bazimaze batuzanga kugaruka ku butumwa president Donald Trump president wa Amerika yagarutse afatiye rero kuri no foto canke ino video ya Xi Jinping ari kumwe na Kim Jong Un ndetse na Vladimir Putin. Cyambere mu gihugu cy'Ubushinwa cyari ko arabiki n'urugendo rero rwabaye kwigenekezo rya kabiri, ni kuno kwezi ubwo ni ku munsi wa kabiri nyene. Rero igihugu cy'Ubushinwa cyako cigihimbaza imyaka 80 gitsinze intambara ya kabiri y'isi yabaye mu 1945 batsinze igihugu c'ubu Japan. Ariko nyene muri ivyo birori kababoniho nene nakajyo ko kwerekana rero ubuhanga ubushobozi bafite mu gisirikare na cyane rero barekanye igisirikare gishasha cabo, ariko kandi bonge kandi barerekana zimwe novuga ngo bimwe mu bigwanisho rutura bafise intwaro za kirimbuzi bafise shasha zimwe rero naho bane bihugu kenshi hari ukuntu baba bafise ubwirinzi bw'ikirere cyo bita Iron Dome, ariko rezo misile bo anavuga ko no gushigino gicubushimwa cerekanye ni misile naho bufise ubwo bwirinzi bw'ikirere zidahagarikwa. Ubwo ni gicuburusi barazifise nzo bita Oreshnik nabo barazifise nazo ntizihagarikwa ni gicubushimwa. Abariko rero bazereka Vladimir Putin abaserukira amaleta bose rero bariko baravyerekana, ariko kandi rero n'abatari bakamakungu barekera biraba rero bisa nkaho umengo byari biteye ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatwa nkaho ari umwasi wa mbere w'ivyo bihugu byose. Ariko kandi ni gihugu no kino gihugu rero cy'Ubushinwa nivyo inama niho yabereye abana Maristari Make, kandi hana president hano muri Afrika bamwe nabo nyene bitabiriye navuga ngo bari bagiye muri ivyo birori cy'Ubushinwa turukerekana. Ariko rero cyo mumenya nivyo ariko kitugaruka ko cyane ni kijanye nino DNA bavuga ati bano ba president uko ari babiri igihugu bagiyemwo DNA zabo kizisigara mu gihugu. Ubwa mbere byabaye bari babonye video kuri Vladimir Putin gihe yagendera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nama yabereye ahitwa Alaska, ni leta ya Alaska. Barabonye ku ma video abatari bake barabonye akicuruka indege haraje umujepe kadugita umujepe ko bese nomenyereye bajya basanga barinda bakuru bihugu yaraje afise navuga ngo ni brick face usanga babikamwe ibintu ayifise aho yagenda hose mu nama bagumana ni yagiye navuga ngo kwiherera bagenda bajanye kuko nta kintu na kimwe cha DNA
aba bagabo basiga mu gihugu bagiyemo. Tugarutse mu Bushinwa abandi bafashe indege, ariko president w'igihugu ca Korea ya ruguru wewe yaje na gari ya moshi, afise gari ya moshi zimwe z'amantibare zitaraswa, zimwe zifise buri kintu cyose. Ariko kandi gari ya moshi urabona parking guhagarara ahantu hasanzwe, nuvuga ngo harateguwe aho zijya, ni naho usanga hafite ama parking nk'ahantu usanga hari imbere y'inyubako. Ariko kenshi inama ibereye hafi yaho hari iyo parking babashize iyo gari ya moshi yiwe, yashaka kwiherera agenda muri ya gari ya moshi kuko bwo bwiherero buriyo. Ariko mu gihe ari kure cyane, birasaba yuko hari umwe mu bajepe biwe abajejwe ico kintu cyo kuvuga ati agiye ku mwanda mukuru arayo mazirantoke, hari ukuntu reka tuvyiti mu kirundi neza canke amavyi, reka tucituko haba hariho umuntu ategerezwa ahejeje kuja ku mwanda mukuru acatora ya mazirantoke yiwe akashira muri briefcase, hama agasubira inyuma muri ico gihugu cande igihugu ciwe hariya mu gihugu ca Korea ya ruguru. Niko kandi no kuri Vladimir Putin no kuri video rero bahejeje ivyo birara ko bera mu Bushinwa, nuko president Donald Trump nako Vladimir Putin w'igihugu c'Uburusiya ndetse na president w'igihugu ca Korea ya ruguru ni Kim Jong Un rero batanze ikiganiro kubamenyesha makuru, bagiheza abajete bace bagenda barahanagura kanu kose ahantu yoba yakoze hose ku buryo ata DNA yiwe ishobora gusigara muri ico gihugu. Mwabaye batati kubera kino no bano bagabo ugiye ukaraba rero nifashishije ChatGPT ndayibaza ati mbega iyo umuntu bamupimye amazirantoke niki kibashobora gutora ku buzima bwiwe. ChatGPT mwibaza, ariko kandi n'abaganga basari bakimura mubibona namwe yo mugiye kwivuza, haravuga ati ja ku musarani ja ku mwanda mukuru kugira ngo utuzanire kugira ngo dushobore gupima ari ingwara kanaka, muhora mubibona ku bitaro apari yo wagumya amaraso anapima mwanda mukuru. ChatGPT maze kwibaza nabaza ati mbega nayibaza ati nibiki bapimye mu mazirantoke y'umuntu babona ku buzima novuga ngo bwo muntu. Hariya yagarutse iranyishura iyo ChatGPT yagarutse iranyishura arambwira ibitari bike, ariko kandi nabihuje n'ivyo nagenda abona n'ivyo nagenda asoma mu bitabo ko baganga bavuga. Hari abaganga usanga baraminuje cyane bijanye n'amazirantoke, naho ugasanga minuje bijanye sinzi muga harantu usanga arabahanga muri ivyo gusa. Turagaruka kuri bike. Ikintu ca mbere bagarutse novuga ngo no ChatGPT ndayihuje n'ivyo kandi narondeye nuko yo bagupimye amazirantoke ashobora kwerekana ikintu ca mbere ubwoko bw'amaraso yawe. Kigira kabiri, amazirantoke nyene barashobora gupima bakamenya ibyo wariye n'ivyo ukunda kurya. Ikindi kandi amazirantoke barakwereka ingwara wowe ugwaye zidakira. Ikindi kandi amazirantoke nyene iyo bagupimye binovuga ngo birerekana nimba ari amakansere, nimba ari zijya ngwara ugwaye zidakira, nimba ari ingwara z'umutima, nimba ari umurindi w'amaraso. Hari vyinshi iyo bapimye mu mazirantoke, ivyo vyose bashobora kubitora bakabibona. Ariko uravye kuri bano ba president niba president usanga koko urabona tuvuze ama puissance mondiale tuza kubona ivyo bihugu nyene nejeje usanga heganyira zimwe za Amerika, novuga ngo aba reka tubite mu kirundi novuga ngo kuneka bamaneko n'abantu babashaka kumenya ubuzima bwabo, novuga ngo bwa bano bantu kugira ngo barabe ko bashobora kwashira hasi. Hari gusanga bigwara kanaka mugabo bavuga ati aba president cyambere bamazu igihe kirekire ku butegetsi bakabona umengo nta buryo babona bazobakura kure bivye ngo bamenye ubuzima bwabo. Hari ibintu kanaka kuri bo novuga ngo byaca bihindura ishusho babafise ko urabona nabantu b'igitinyiro koko, nabantu b'igitinyiro isi yose iravye uvuga ati bajya abantu reka. Hari ibintu rero ugiye kumenya ku buzima bwabo bisa nkaho baba bagiye hasi cyane, niyo mpamvu bategezwa kurinda barinda novuga ngo umutekano wabo, ubuzima bwabo kugira ngo tutamenya ivyabo. Ariko kandi bari bapreza cyane ni babikora, ariko hari nabandi mugabo aba nibo babikora ku mugaragaro cyane. Muhamwe namwe mugiye ku bitaro barapima amazirantoke ashaka atuma ibitari bike. So rero niyo nkuru nabonye kiravugwa cyane, amazirantoke y'abano bagabo ntashobora gusigara mu gihugu barimo. Of course Twa Da Silva, iyi ni Main Switch. Gira subscribe ndetse n'iganiro gisangize abandi.